Reka mbaramutse n'abahe n'ikaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV, umwanya w'amakuru agezweho ariko aravugwa. Hari amakuru tugira tubashikirize ku mushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca. Ayo makuru arababaje cane, turaza kubabwira ivyayo makuru avugwa ku mushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika. Abamwe mu banyagihugu baratekewe n'ubwoba. Abanyagihugu bo mu ntara za Bubanza na Cibitoke batekewe n'ubwoba ko hoba hari imirwi y'abarwanyi ishobora gutera iwabo ivuye muri Kongo. Tumaze iminsi turabaha inkuru z'uko hoba hari abagwanyi bavuye muri Kiribaondes bariko barinjira mu gihugu c'u Burundi, hakaba hari n'abari mw'ishamba rya Kibira. Aho rero hakaba hariko haranabera imigwano hagati ngo y'abo bagwanyi n'abasirikare b'u Burundi. Kuva mu ntango z'iyindwi turiko turasozera, hari amakuru ariko araca hatandukanye ahamagarira inzego z'umutekano n'izo kwivuna abansi kurikanura, kuko umwansi biboneka ko yiteguriye kwinjira mu ntara ya Bubanza neza na neza mu kibira ca Musigati hamwe no mu makomine yegereye igihugu kibanye ca Kongo. Ayo makuru afatwa nk'ibihuha n'abajejwe intwaro, akaba yaraye atumye abanyagihugu begereye ishamba rya Kibira muri komine Musigati barara ntibuca. Amakuru yagiye yaratangwa ku mbuga ngurukana bumenyi za WhatsApp n'ahandi kuri wa gatatu yavuga ko umurwi w'abarwanyi boba binjiriye mu Gatura aho bita kw'Ibaro, ni muri komine nyene ya Musigati mu ntara ya Bubanza. Abo banyagihugu bo ku mitumba ya Dondi, Kayange na Masare bakaba bamenyesha ko baciye bava mu mazu yabo mu bucagucagu bwo kuri uyu wa kane, maze baja kubazanya ivyo ari vyo. Musitanteri wa komine Musigati yabwiye kuri uyu wa kane iradiyo n'imboneshakure Isanganiro ko ayo makuru atari yo, ko ahubwo ari ibihuha. Joachim Nduwumwami akaba yemeje kandi ko bamwe mu bo arongoye bahungabanye mu gatondo ko kuri wa kane, ariko akabahumuriza ko abajejwe umutekano banyarutsa gutohoza ayo makuru basanga siyo. Ahandi hamaze iminsi bihuha ni ku nkengera z'uruzi Rusizi mu mihana yo mu makomine yagize intara ya Cibitoke ahana urubibe n'igihugu kibanyi ca Kongo. Abo banyagihugu bakavuga ko bumvise ko hoba hari abarwanyi begereye urubibe bashaka kwinjira gutera Burundi, nahone abajejwe intwaro bakaba babibeshuza, bakavuga ko amajambo abanyagihugu bagenda barahanahana ashingiye ku bihuha. Nubwo biruko, amasoko yacu yo kwizera avuga ko ivyo bintu ari ukuri, kandi ko abo bagwanyi n'inzego z'umutekano zizi neza ko abo bagwanyi bahari, kandi ko nabo bariko baritegurira kubasubiza inyuma. Ivyo tuzobigaruka ko makuru yacu yo hanyuma. Tugaruke kuri Gervas Ndirakobuca n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi. Gervas Ndirakobuca hari urugendo yafashe rumyerekeza mu gihugu c'Ubufaransa. Inkuru zivugwa kuri Gervas Ndirakobuca ni nyinshi, ariko dutangurire kuri iyi ngo kuba uyo mushikiranganje wa mbere w'u Burundi yabonetse mu Bufaransa vyababaje ishirahamwe IDHB rivuga ko ari akamaramaza kuri ico gihugu. Gervas Ndirakobuca, umushikiranganje wa mbere w'u Burundi, yaritavye inama idasanzwe ijanye n'ubutunzi muri iyi ndwi. Ishirahamwe ryishinze guharanira agateka ka zina muntu IDHB rivuga ko ari ibiterasoni ku gihugu c'Ubufaransa cakiriye umugabo yavuzwe mu mabi mu Burundi. Kuri iyo tariki mu mwaka uheze yari akiri mu bihano vy'ubumwe bwa Buraya kubera uruhara yagize mu gukoresha inguvu mu kuburabuza imyiyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo c'umuhisi mukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza. IDHB iributsa kahise kabi k'umuntu igisagara ca Paris cahisemwo kwakira. Bati Ndirakobuca ni umuntu mubi mu Burundi, cane cane azwi no kuritazirano ryiwe ndakugarika. Yarabaye mu mabanga atandukanye kandi akurikirana mu gipolisi, mwigendereza no mu biro vy'umukuru w'igihugu.
yari mu murwi w'indongozi zaburabuje imyiyerekano yo muri Ndamukiza 2015 niko vyanditswe mu itangazo rya IDHB ryasohowe kuri uwa gatatu wa 22 Ruheshi 2023. Bitomorwa ko Ndirakobuca azwi cane mu ruhara rwiwe mu guhonyanga gateka kazina muntu imbere n'inyuma y'uruhagarara rwa politike muri 2015 mu Burundi. Ubu Ndirakobuca agerageza kwiyerekana nk'umunyepolitike yubashwe yihetse inyuma y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye agashigikira impinduka yemereye amakungu. Niko vyatangajwe na Tersakiani n'umushakashatsi muri IDHB. Kubwiwe ngo nta murundi numwe ashobora kwibagira amaraso yakozwe n'uwo mugabo. Birateye isoni kubona ngo Ubufaransa bwiyobagiza kahise kiwe bukanamuha uruhusha rwo kuba muri iyo nama. Muri 2020 IDHB yarasohoye icegeranyo cerekana neza uruhara rwa Ndirakobuca mu bwicanyi no kuboreza igufa abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'ubucuti bukomeye yarafitaniye n'abandi banyuruza abantu bakanababoreza igufa ku myaka myinshi. Bati mu vyabaye muri 2014 inyuma yo gutwara urwaruka rwinshi rubohanije muri kamyonete mu gace ka kure k'igihugu, Ndirakobuca yarashe inshuro zibiri mu gikiriza umwe wese akoresheje pistole, acategeka abapolisi guta ibiziga vyabo mu kinogo. Niko iryo shirahamwe ryibuka. Muri Gitugutu 2015 ubumwe bwa Buraya bwarabujije ko Ndirakobuca atembera, harafatwa n'amatungo yiwe. Mu vyo yagirizwa hakaba harimwo ko babaye intambamyi mu kurondera umuti wa politike mu Burundi mu gutanga amategeko yatumye hakoreshwa inguvu zitangana, amabi, ibikorwa vyo guhonyanga agateka kazina muntu kuba ariko barahonyanga agateka kazina muntu kubari bagiye mwibarabara kuva kwa 26 Ndamukiza 2015. Ariko imyaka 7 inyuma yaho muri 2022 ubumwe bwa Buraya bwarakuye ivyo bihano inyuma yaho Ndirakobuca agenwe kuba umushikiranganje wa mbere muri Nyakanga. Yarasanzwe ari mu mabanga y'umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano. Ivyo vyari mu vyo kunagura imigenderanire hagati y'u Burundi n'ubumwe bwa Buraya vyabaye inyuma y'ifutwa ry'ihagarikwa ry'imfashanyo y'u Burundi bwa ubumwe bwa Buraya bwaha igihugu c'u Burundi. Nubwo biruko imyitwarariko mu bijanye n'agateka kazina muntu iracariho mu Burundi kandi nta mutahe ku ndongozi nkuru n'imwe yakoze canke yategetse ikorwa ry'ayo mabi irashengezwa mu butungane. Umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yarahagaritswe muri 2023, ariko ivyo yagirizwa nta sano bifitaniye n'uruhara yagize mw'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu. Niko IDHB igaragaza umubabaro ikanababazwa kandi ko ubumwe bwa Buraya bwahisemwo gushimangira ubushuti na leta y'u Burundi aho yoba igeze hose mu bijanye no kubahiriza agateka kazina muntu, aho gusaba ubutungane ku mabi yo muri 2015. Babandanya bati mu kwakira uwo ari mu bakuru bahonyanze agateka kazina muntu, igihugu c'Ubufaransa cahaye umugongo abakorewe amabi yo kunyuruzwa, kuborezwa igufa n'ayandi mabi akomeye yakozwe mu Burundi. Niko Karina Tersakiani arangiza avuga. Ngiyo inkuru kwa Ndakugarika. Mu ntara ya Rutana abarongoye ibohero bafise uruhara mw'idandazwa ry'ibinyobwa bitemewe n'amategeko mw'ibohero. Mw'ibohero rya Rutana mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi, inzoga zihingurwa n'ishirahamwe Braludi hamwe n'izibujijwe n'amategeko zituma umutekano uhungabana muri ico kigo. Umuyobozi w'iryo bohero Frederic Ndayisenga afatikanije n'umukuru w'abanyororo yitwa Jeremy
nibo badomwako urutoke muri urwo rudandazwa. Ibintu vyayangaye ku wa kabiri uheze. Amakuru dufise nuko imfungwa yitwa Jeremy yagirizwa ubwicanyi yivye umuriyoni w'amafaranga y'u Burundi uwitwa Mutsiri basangiye kudandaza ibinyobwa vya Burarudi. Yaciye yikora ku wundi munyororo yitwa Joel nawe nyene asanzwe azira ubwicanyi kugira amufashe guhatira Jeremy kumusubiza amafaranga yiwe. Joel yaciye yitwaza imbugita zitanu acaja mu ruhigi rwa Jeremy n'umukomisiyoneri w'abanyororo nawe nyene yitwa Joel. Joel ababuze yaciye atera uruhagarara mu kumenagura amacupa y'inzoga ayakubita ku mpome, bica bituma abandi banyororo bamwigirwa kure baja mu vyumba bapfungirwamwo. Urugo rwamo rw'amacupa y'inzoga abapfunzwe bavuga ko vyaturika nk'ibisasu rwahagaze hafi isaha 11 harinze gushika urongoye igipolisi mu ntara ya Rutana. Amaze kurengutswa, Joel yaciye abwira abategetsi mu gipolisi ukuntu hari akarenganyo gakorwa n'ababarongoye. Abapfunzwe bagiriza uwurongoye ibohero rya Rutana Frederic Ndayisenga gukundwakaza abapfunzwe basanzwe ari abanywanyi ba CNDD-FDD mu kudandaza ibinyobwa bitemewe n'amategeko, kandi nawe nyene akavyungukiramwo ataco yinona mu gihe bitera umutekano muke mu banyororo. Ntiyiteho ko batekanirwa. Abanyororo bavuga ko hama akajagari kubera ubwo bunywero. Baduhaye amakuru bavuga ko kuri uwa kabiri hari umunyororo yakomerekeje uwundi imbugita mu gihe uwundi nawe yaturijwe amazi ashushe kubera akaboregwe. Amakuru dukura mu bakora mw'ibohero avuga ko uwo muyobozi w'ibohero aronka buri kwezi 500 mu marundi, agaca aronka 50 ahawe na zina munyororo adandaza ibinyobwa bibujijwe n'amategeko. Ivyo binyobwa birimwo umugorigori, muraha na kanyanga. Amafaranga yegeranywa agenewe umukuru w'ibohero, uyegeranya nawe ngo ni Jeremy asanzwe ari umukuru w'abanyororo. Abanyororo basaba ko uwo mukuru w'ibohero be n'umukuru w'abanyororo bokungururizwa ahandi kugira ngo amahoro agaruke muri iryo bohero.